turabaramukije tubipfuriza amahoro y'Imana. Twizere yuko mwese mumerewe neza, natwe aho turi tumerewe neza. Iri ni ijwi ry'indongozi, twifuje kubaganiriza biciye ku buhinga bwa none, kuko isi y'iki gihe niho igeze. Ubwo tutaragera kure tubanze duhe mpore cyane umuryango twiriwe mu bikorwa kumbure vyo guherekeza uwacu, turabihanganishije. Tubibutse kandi yuko hariho na mwene data wundi, mwene data muvandimwe wacu Alexi, nawe ari mu bibazo kandi yarabitumenyesheje, tubandanye tumuba hafi. Inyuma y'ivyo tubandanye dushishikariza twese kugira urukundo no gufashanya, ubumwe nivyo bizoturanga nk'umuryango wacu w'abarundi muri Queensland, bityo dusange ari umuryango w'iteka, itekane ndetse n'iterambere. Turashima cyane aho tugejeje ibikorwa byo gufashanya ndetse n'ubwitange mu bikorwa bitandukanye. Hanyuma hariho bike twatwifuje kubibutsa tubandanya dukora ndetse n'ibiri imbere yacu gato. Tuhere ku gikorwa cyo kwiga ikirundi n'imico y'abarundi twatanguje mu kwigisha abana bacu. Turashimiye cyane abavyeyi babandanya bitaba akamo ko kuzana abana babo, ndetse turashimiye n'abigisha bitanga. Kugeza ubu turafise abigisha 3 bama bitanze muri ico gikorwa cyo kwiga no kwigisha ikirundi. Turafise abana bashika 17 bitavye ku munsi wa gatatu ejo harenganye. Turashimiye cyane rero abo bavyeyi babandanya bazana abana babo, kandi turashimiye nabo barimu bitanga. Twizeye yuko nitwafashanya tuzokongeramo n'undi munsi, canke kandi twagure n'ibikorwa bimwe bibandanirize muri Ipswich, kumbure no mu karere ka Brisbane. Hanyuma tukiri kuri ico nyene, dushishikarize abantu kubandanya bitabira akamo k'indongozi mu bikorwa bitandukanye. Kuri no wa gatandatu turafise ubutumire budusaba gukora ibikorwa rusangi harya Kingston ku nyubakwa za Access, aho dusanzwe twita ngo ni kuri Gold Adams Park, harya hafi ya swimming pool. Badusavye gufashanya gukorera hamwe ubwo isaha 3 kuri no wa gatandatu. Uyu wa gatandatu za itariki 28 z'uku kwezi nyene ku8 tuzoba twagiye harya swimming pool Kingston gukora isuku, kugira ngo tubereke yuko dukenguruka ku nyubakwa zabo bakunda kuduha ngo dukoreshe. Ari ndonkeyo nakaryo nyene ko kubibutsa, ubu ivyigwa vy'ikirundi bizoza birabera harya Kingston ku nyubakwa za Access. Tuzoze kandi tuzonyaruke. Hanyuma inama ya bose yaritegekanijwe mu kwezi kw'icenda, izoba itariki 12, azoba ari kuwa Mungu itariki 12 isaha 10:30 niho inama izoba. Abazoba bagiye bose gusenga ndazi bazoba bavuyeyo, muzonyaruke hanyuma tuganire, tungurana ibitekerezo, tugurana imigambi itari mike. Tubandanya dushimira rero mwese mu terera ivyiyumviro, haba kuri telefone, kuganira bisanzwe, ariko kandi no kuri mirongo yacu ya WhatsApp dukoresha nka groupe ya community. Turizera neza yuko tubandanya twibuka amategeko aranga urya murongo wa groupe wa community, kandi tukoreshe neza ku nyungu ya twese. Murakoze rero, tubandanye tubipfuriza kururanirwa no kugubwa neza muri vyose. Imana ibahezagire.